Bwa mbere uburinganire bw'uyu murima ni hegitari zishika 3. Hanyuma intumbero yawo Leta nkozi maze gutangura imirimo yawo irongowe na nyene cyubahiro igihugu cyacu cy'u Burundi n'amajore Evariste ndayishimiye. Yarafashe intumbero ko umwenegihugu wese yoronka ico afungura n'umufuko aboneka amafaranga. Acagira ko rero ahimiriza indongozi zihereye ku makomine bategeza kuba umurimo w'akarorero muri ya ntumbero nyene yuko umwenegihugu wese aronka ico afungura. Ni naho rero twaciye dufata iyambere muri Commune Mishiha. Nico bahera kuvuga rero maze kubitegeka tuja ku kivi rero atangura turategura uyu murima dufatikanije abenegihugu cyane cyane wo kuri uyu mutumba turiko no ku mutumba wa Mwiruzi, ariko kandi n'umurima washoboye gushoboka hagiyemo ingufu z'abenegihugu bose muri rusange ba Commune Mishiha. Komine imaze gufata iyi ntumbero n'imitumba rero yacija kukivuko nyene. Commune Mishiha ifise imitumba 12, umutumba wose urafise umurima w'akarorero w'umutumba. Muri iyo ntumbero rero umurima wabonetse. Igituma uyu murima umeze gutyo himbaye nabuze ko wabonetse kubera iyi nguvu n'ishaka ry'abenegihugu, ariko kandi no gukorana n'indongozi mu bisata bitandukanye cyane cyane isata kijeje uburimyi n'ubworozi. Uyu murima rero bimaze kuboneka ko ari ngombwa kuboneka, twaragiye hamwe turaje inama n'ingingo abajejwe uburimyi n'ibidukikije ubworozi muri komine, aho nawe yaciye akoranya abajejwe indimo cyane cyane kuri uyu mutumba, ariko kandi n'indongozi ku mutumba. Turaje inama n'ingingo ngene umurima wotegurwa, turawutera uburyo bwa kijambere tugiwe imbere nabo bajejwe ubuhinga bw'indimo, kandi nabo bawukurikiranye cyane ugeze ngaha kubera ishaka ryawo n'ubuhinga bwabo. Murabona ko muri muretse ngira ngo niya mwana uye intumbero mumvise yuko ni ibyahangiro rya Leta umwenegihugu wese umuntu wose uronka ico ufungura akaboneka amafaranga. Nivyo muri Commune Mishiha abenegihugu barakora kandi barijukira ibikorwa, ariko turacafise n'uwundi mugwi w'abantu bageze mu zabukuru adashobora gukora, ni mpaka baronke ico bafungura mu gihe bagihema. Rero nitwimbura umwimbu uzoza gusahiriza kuri abo bantu batagishoboye gukora ariko bakeneye gufungura. Muri Commune Mishiha ibijanye n'uburimyi ko biratera bije imbere, ko biratera intambwe no mu mwonga. Rero umuceri abarimyi batari bake baratanga kwijukira gutera umuceri ku buryo bwa Kijambere ku murongo, ariko nk'umurimo wa komine ntawo dufise, ariko abenegihugu uyu munsi barakorera mu makoperative. Koperative rero umuceri imyongo itari mike, imyongo isanzwe igazu iteguwe neza, umuceri barawurima ku murongo ku buryo bwa Kijambere. Uburimyi n'ubworozi cyo dutahura nuko hamwe uburimyi n'ubworozi ni gisata gifatanye. Umworozi bwa mbere arorora, maze korora nuko aronka umwavu, maze kuronka umwavu agiye mu gisata cy'uburimyi rero ashobora gutegurira umurima wiwe akawufumbira, maze kuronka imbuto zirobanuye akazitera ku buryo bwa Kijambere, aheza akaronka umwimbu ushimishije. Uvuga rero uburimyi n'ubworozi bigenda bifatanye. Tumaze kumva kamo ka Leta Leta nkozi yifuza ko umuntu wese uronka ico ufungura mu fuka akaboneka amafaranga, igikorwa tugikora natwe nitwabona dutera tuja mugano ubu twabonye ko bishoboka. Twahereye ku bigori, turifuza rero yuko mu gice c'indimo kigiye kuza ku mwaka uza tuzoja no mu bindi biterwa, tuje no mu muceri, tuje no mu biharage, kugira ngo baba wa muco w'abantu nyene wa mikoro make dushobore kuramira impande zose.